Turabaramukije cane bene data bakunzi ba bino biganiro bisanzwe bicishwa kuri runo rubuga rwitwa Ntamvuridahita TV. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Turabahe kandi ikaze muri bino biganiro byacu dusanzwe tubashikiriza iyo byateguwe. Tukaba tugomba gusangira amajambo tubona muri Zaburi, ni Zaburi ya 34 muri kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi. Tuca dusoma umurongo umwe wonyene n'umurongo w'umunani. Zaburi ya 34 umurongo w'umunani turaba amajambo ahari ngene avuga indanzi y'amajambo ivuga ngo iyi Zaburi ni ya Dawidi hamwe yisarisha imbere ya Abimeleki nawe agaca amwirukana akagenda. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo dusome rero mu murongo w'umunani avuga ngo nimwumvirize ko mumenye yuko Uhoraho aryoshe, hahirwa umuhungira ko Imana yacu nihimbazwe. N'aya majambo tugomba gusangira tubona muri kino gitabo c'amazaburi abagiye bakurikirana bino biganiro tumaze kubashikiriza. Twarababwiye yuko amazaburi ari indirimbo abisirayeli bagiye baririmba muri kahise kabo, kahise kanga rya Isirayeli. Izi ni indirimbo zagiye ziririmbwa twari guca tuvuga tuti ni indirimbo ya 34 muri kino gitabo c'indirimbo z'abisirayeli kumbure tuyivuze muri iyo mvugo. Rero ano majambo uyu tubonye ngo ni Dawidi yahavuye aba umwami w'abisirayeli, ariko iki gihe avuga aya majambo canke iki gihe aririmba ino ndirimbo ni igihe atari bwabe umwami, ariko yari amaze kuronka isezerano ry'uko azoba umwami. Yari yarishe wa mufilisitiya Goliyati. Hanyuma mu nyuma murazi kumbura abakurikiranira hafi amakuru ya Bibiliya, uyu Dawidi yagize urwanko yankwa n'umwami Sawuli, kuko Dawidi bimaze kumenyekana ko ari we azoba umwami, kandi uzoba umwami nawe akiri mu mabanga, akiri ku ngoma, akiri ku nganje, ari we Sawuli. Murumva ntibyari kworoha ko babana amahoro mu gihe nawe azi uzomusubirira uwo ari we. Rero kandi akaba atari n'umuhungu wiwe, ibyo nabyo muco mubyumva neza. Rero hanyuma rero abaho yankwa n'umwami Sawuli, habaho guhunga, araturatuzwa, novuga ngo aromuka ahungira muri ca gihugu c'abafilisitiya. Iki gihe rero bibonekana ngo hari igihe hatwagwa n'umwami yitwa Abimeleki kumbure. Hanyuma rero ahungiyeyo rero mbere ngo bagomba yuko yifatanya nawe mu urugamba rwari ruhari, ariko ngo habaho umwe muri bo aramumenya, aca aramurega avuga ngo uyu ni Dawidi, ni wa wundi yita umufilisitiya Goliyati, none niwe mugomba mujane nawe gutera abisirayeli, kandi ari ab'iwabo, ntaza kubagwanya ahubwo agwanya mwebwe. Niko iyo mvugo kumburire novuga ngo yagira yavugwa. Hanyuma rero umwami avuga ati nimumundanire turabe uyo muntu ari we, turabe ko ari we. Rero Dawidi amenye yuko byamenyekanye yuko ari we, kandi novuga ngo ari umwisirayeli, akamenya ko byamenyekanye kahise kiwe ko ari we yishikigatanya Goliyati, aravuga ati aho ubwanje buraheze. Hanyuma rero sinzi ingane byagenze, ariko afata strategy, afata umukenyuro ngo wo kwisarisha, ahindukana uvuga ngo umusazi, yigira nyine ikintu cy'ikidebire, avuga nyene ibintu by'umuntu yasaze, ngo n'urukoza rurarekera. Hanyuma rero kandi uyo mukenyuro yafashe urakunda rero uracamwo, ntibamwica ngo nk'amavuga ati mwebwe Dawidi mwe muramuzi, iki kintu c'ikigabo c'igisazi c'ikidebire c'ikirofa nico mwazanye ngaho ngo ni Dawidi yomera nk'uyu uyu siwe mwamwihenze ko akira gutyo atabaruka gutyo. Rero mugabo kandi ayo makuru gusa nuko twagoma nyene ngo kumbura umuntu ayishimikize mwumva iyo byazananye, ariko mugabo ikintu dutumbereye kuvuga rero ahanini dutumbereye kuvuga aya majambo yavuze ngo rero nimwumvirize ko, yani majambo nimuhonjeko, nimuhonje mumenye mwumvirize ko mwumva ukuntu
uhoraho aryoshe. Imana yacu nihimbazwe. Tuzi ko ibintu novuga ngo mu buzima bwacu bwa misi yose tuvuga ko biryoshe ni indyo umuntu arya, ni ibyo umuntu ashobora kunywa kumbure akumva biraryoshe, nimba ari akaji kumbure abantu baryoherwa na byinshi, hari n'abaryoherwa kumbe n'ibindi atari amaji atari amafanta, kumbure yogi bakumva biraryoshe, uyu nawe yagiye bakumva birabishe. Urazi ko logu y'abantu iratandukanye, ariko mugabo Dawidi bibonekana yuko yahagaze mu kibanza c'umuntu yariye uhoraho, yahagaze mu kibanza c'umuntu yamaze guhonja uhoraho, yumva uburyohe buri mu Mana, yumva uburyohe buri mu uhoraho. Uhoraho yumva, Dawidi yumva uburyohe buri mu Mana, hanyuma rero yanka kubyigumana, yanka kubyigungana, yibutse iby'Imana yamukoreye. Iyi Mana Dawidi yatsonsomeye, iyi Mana Dawidi yafunguyeko, iyi Mana Dawidi yariye akumva uburyohe bwayo. Yibuka ingene yamutoje imitwe, yibuka ingene yamutoje strategy, umukenyuro yokoresha mu gihe yagomba yicwe, hanyuma agatabarwa mu buryo budasanzwe. Kandi si rimwe si kabiri, iyi Mana Dawidi yari yagize ibyizigiro byiwe, yagiye imutabara, ikamukiza, ikamusimbisha imanga, yagomba yigwemwo, yagomba yicwe na Sawuli, nacagiye ku rugamba akica Goliyati ikigatanya, bose batinya, bose bari barananiwe. Si ibyo gusa ngo mbere n'imbere yaho ngo yahora agwana n'idubu akazitabagura, kumbure iyo zaje ngo zimutware imyagazi y'intama. Rero uyu Dawidi aravuga ngo nimwumvirize ko rero, nimuhonjeko, mwumvirize ingane Imana iryoshe, ingane uhoraho aryoshe. Uhoraho n'umutabazi, uhoraho yinjiye mu buzima bwawe, yinjiye mu bugingo bwawe, ubugingo bwawe bwari bubishe buca buryoha. Uhoraho araryoshe. Yemwe mw'Abisirayeli mwe, yemwe bantu mwese muzokumviriza ino ndirimbo niko naririmba, yemwe muzokumviriza kano gahogo k'izaburi. Umve, umutwaro umwe mu mitwaro mfise ni uwo kubingingira yuko mwokumviriza ko muri mu buzima bubishe, muri mu buzima burimwo induru, muri mu buzima burimwo ingorane, muri mu buzima butagira nko gutabarwa, muri mu buzima mwugarijwe imbere n'inyuma, mutabona iyo muja n'iyo muva, mutagira icapfu canke ica ruguru. Ariko hariho inyishu y'umuntu ari mu buzima nk'ubwo, nuko yemera agahonja kuri iyi Mana. Jewe nayiriye ko nkayumva, numvise iryoshe, numvise itabishe, eka ntibishe haba namba, ntabwo ari umururazi, ntabwo ari piripiri ya bushara, ntabwo ari piripiri ya mbuzi, ariko uhoraho ni Imana iryoshe. Icompa mukayihonjako, icompa mukayumvirizako, icompa mukumvirizako, kuko hamwe mwokwemera mukumviriza kuri iyi Mana, mukayishira mu bugingo bwanyu, mukayakira, mukabana nayo, mukagendana nayo, vyotuma namwe mumenya ko uhoraho aryoshe. Kugendana nabo biraryoshe, kugendana nabo n'amahirwe, kubana nayo nta kiryoshe gusumba kubana n'iyi Mana. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha tuno munsi, nta n'amajambo kandi urumva nyine ntitugomba guhava tuyateba, ariko mugabo n'iryo jambo ntumbereye kugutekerera muri kino kiganiro igitondo gishasha. N'iri jambo rivuga ngo nimwumvirizeko, nimuhonjeko, ni nk'aho yabatumirira kurya Imana, gufata, kuko mu buzima bwa misi yose bari babayeho bafungura
kumbure mbere novuga ngo nta muntu ashobora kuba adafungura, ariko yabahamagarira kudafungura bya bindi kumbe tumenyereye, ahubwo bagafungura rero Imana nayo bakumviriza ingene iryoshe, kuko ubu yakiriye, kuko kuno kuyifungura, kuno kuyirya, kuno kuyumviriza, kuno kuyihonjako ntabwo ari ukuyirya mu buryo bw'umubiri umuntu akajya nk'urya ibijumbu n'ibiharage oyaye, ariko no kuyakira bakayigira umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, Imana ikaganza mu buzima bwabo, Imana ikaba ariyo iba au controle, Imana akaba ariyo iba ku ngoma mu mitima yabo, kugira ngo bikunde rero ubuzima bwari bubishe, ubuzima bwari mw'induru, ubuzima bwari mw'amagorwa, ubuzima bwari mw'amarushwa bubone kuryoha, kuko iyi Mana abayakiriye bakayinjiza mu mitima yabo, Imana ikaba ari iganza muri bo, ibibazo byabo, intambara, ibyo bacamwo, naho byoba bibonekana ko umengo bagiye gupfa, ariko Imana ibacira icanzo, bakaronka ingene barengana, bakaronka ingene ubuzima bubandanya. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, rero twari kuvuga menshi, twari kuvuga abantu baciye mu bibazo kumbure binasumba ibyo wewe waciyemwo, abantu baciye mu ngorane, twari kuvuga bayobu, tukavuga Yobu ingene yagowe, ingene yagwaye ibisebe, ingene ibintu byiwe byose byamuhezeko, ariko kubera yuko Yobu Imana yiwe yari yarayimariyemo, yari muri we, kuko Imana ariyo yari ku ngoma mu mutima wa Yobu, kuko Imana nuvuga ngo Yobu yari yarayitontomeye, yari yarayiriye, yari yarayihonjeje, yari yarumvise ingene Imana iryoshe, yarumva ko atakintu comurutira Imana, ngo byatumye no muri ya magorwa yibera amahoro, muri bya bisebe by'ibihuti yari agwaye yiyagarisha urujyo, abana bamuheze ko, ibyo yari afise byarara mu nzu no hanze byamuheze ko, kubera yuko Imana iryoshe yari muri we, yaryoheje ubuzima bwa Yobu no mu gihe c'ibihute, no mu gihe c'ibyago, no mu gihe c'ikiriyo c'ikigandaro, no mu gihe co kwihakanwa n'abagenzi, mu gihe co koshwa n'umugore wiwe ngo tuka Imana upfuveho, Imana iryoshe yariye Yobu, yahonjeje kakumva ingene iryoshe, yatumye ubuzima bwa Yobu, yatumye ibihe bya Yobu biryoha, naho byagaragara mu maso ya bose yuko ari ibihe bibishe. Imana yacu nidutabare. Bene data, urashobora kuba ukurikiranye kino kiganiro ubona atacipasa, atakigenda, ibyo ukora byose bidacamwo, ibyo ukora byose byanka, ukabona intambara ziguhagurikira uko bukeye uko bwije, ukumva mbere wowe umengo wasidukiwe ko n'isi n'ijuru, ariko nzanywe no kukubwira ngo suzuma neza ko ibyo uri kuracamwo, uri kubicamwo ufise Imana, uri kurabicamwo wibitse ku Imana. Niwibika ku Imana, ubwo buzima bwawe bubishe, ubwo buzima bose babona yuko bwuzuye amarushwa n'amagorwa, ubwo buzima bwawe ata muntu n'umwe yobwipfuza kububamwo, niwawubanamwo n'Imana, Imana izotuma bigenda neza, izotuma biryoha, izotuma ubuzima bwawe buryoha, izotuma ubibanamwo amahoro, izotuma utabaruka amahoro, kuko iyo uhagaze neza ukagumana amahoro mu bihe by'ibyago, mu bihe by'intambara, impera n'imperuka uranesha, uratsinda, kuko imyambi y'umwansi Satani aba ariko arakurwanya, nta impact iba yakugizeko, nta ruhare iba yakugizeko. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyo twari kuvuga ba Shadraka, Meshaki na Abedenego ingene batawe mu itaniro ry'umuriro, bagahamwa, bahogwa kubaha Imana, ariko mugabo ya Mana batahemukiye, bamaze gutabwa mu itaniro rya kumuriro, Imana ikamanuka ikabana nabo, ubuzima bukagenda neza. Umuriro ntiwabaturira, ntibagira ico baba,
kuko imana yari muri bo. None rero sinzi ibihurimwo, sinzi ubuzima urimwo, ariko mugabo birashoboka yuko ukurikiranye kino kiganiro uri mu buzima bubishe, uri mu buzima buri mw'induru, uri mu buzima buri mw'ibyago, uri mu buzima buri mw'ingorane. Kumbure sinzi ko ari ingwara, sinzi ko ari amadeni kumbure akugarije imbere n'inyuma, ukaba waragaragaje uburyo bwose bikaba byaranse. Kumbura inzu wari ufise bagomba kuyiteza icamunara, kumbura aka business wari ufise kahombye, kumbura uri mu gahiga kanyaganande, ibintu byose byayangaye, ibintu byose bimeze nabi. Ijambo ndagufitiye muri kino kiganiro igitondo gishasha rivuga ngo niwumvirize kuri iyi Mana, nuyakire, nuyishire ku ngoma mu mutima wawe, nuyigire umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ibisigaye byose ibyabonekana bimeze nk'ibigomba kukwica, nta jambo bisubira kugira, ahubwo ubuzima bwari bubishe buca buryoha. Imana yacu nihimbazwe. Nagiye mbona ibihe naciyemwo bitoroshe, bimeze nabi, bibabaje, by'amagara make, by'ubukene, byo mu buhungiro, by'ubupfubyi n'ibindi byose byo kuburamo ibikoresho by'ishuri. Uri umunyeshuri ukeneye kwiga kandi nkiga nkabitura, ariko mugabo uronka ibikoresho by'ishuri ugasanga ni ingorane. Ubwo buzima hakagira igihunda bwiganiye arira gusumba jewe, ababara gusumba jewe, ariko jewe ndaburimwo kuko ndi kumwe n'Imana, kuko numva Imana ariyo mahoro yanjye, nkabibamwe amahoro mu gihe abandi babona yuko ndi nko mw'itanure ryaka umuriro. Imana yacu nidutabare. Ingo nyinshi zibayeho mu buzima bubishe, abantu benshi babayeho mu buzima bw'ingorane, abantu benshi babayeho mu buzima bw'amarira n'amaganya, ariko ukurikiranye ugasanga ubwo buzima ntibabubanye mw'Imana. Igituma babayeho biganyira, bihebuye, basuhuza umutima, ni koko boshobora kuba mu bibazo, ariko uri mu bibazo afise Imana, bya bindi byose Imana ibihindura ubusa, gushika ya saha yo gutabara uyo muntu igeze, hanyuma agatabarwa. Ugasanga rero abantu babayeho biganyira, babayeho mu marushwa, babayeho mu maganya, babayeho mu nzankano, babayeho kumbure ubuzima bubabaje. Mugabo kubera iki? Kubera yuko badafise Imana. Hariho abantu bagowe amagorwa yakwezwe nuko badafise Imana, ariko hamwe wo kwakira Imana, ayo magorwa akaba yohera. Nimba ari amagorwa yakwezwe n'ibyaha, umuntu yakiriye Imana ikaba mu bugingo bwiwe, ibyaha byiwe akabiharirwa, ingaruka mbi z'ibyaha zirabaneutralize, zigacika ubusa, zigahinduka ubusa, ubuzima bwari bubishe bukaryoha. Hariho abantu bafise amafaranga, hariho abantu bafise imiduga, ariko mugabo atamahoro, badatwenga, batanezerwa, atakanyamuneza bafise, atakamwemwe bafise, atamahoro bafise, barara badasinziriye. Kandi hariho abandi kumbure bakenye mugabo bafise amahoro ameze nk'uruzi, yayandi wa muririmbyi aririmba avuga, ugasanga bibereye amahoro naho badafise itunga. Rero igituma ufise itunga mugabo ubwowe ni uko udafise Yesu. Hamwe wogira Yesu, naho uri mu bibazo, Yesu ari muri wewe yotuma uba ufise amahoro. Suzuma rero ngo urabe neza yuko ubuzima urimwo butarimwo amagorwa, butarimwo ukubura amahoro no gusuhuza umutima no kwiganyira, kubera yuko udafise Yesu. Ngaho Zaburi yatubwiye ngo nimwumvirize ko mumenye ko Uhoraho haryoshe, hahirwa umuhungirako. Niwamuhungirako mwene data ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha, arakugirira neza, hanyuma wumva ingene aryoshe, wumva ingene ubaho ufise amahoro naho vyoba bitagenze neza, wumva ingene ubaho utuje naho ibyawe vyoba vyahombye, kandi wumva ingene utabagwa n'Imana no kukanyuma, kuko Imana ari Imana byose bishobokera. None nano majambo twumvise tugomba dusenga Imana. Mbega uri mu buzima bumeze gute muri kino gihe? Ubwo nturushe kandi nturemerewe n'ibyo uri kuracamwo, kubera yuko udafise Imana. Imana bayikuye ku nganji, ku ngoma mu mutima wawe. Iri jambo riguhamagarira ngo wakire Yesu, akweza gutunganye, wihane ibyaha, ibyo wagendeye mu bidahimbara Imana, hanyuma
wemegwe n'Imana. Maze kwemerwa n'Imana rero ukabana na Yesu, bica bikunda yuko ubuzima bwari bubishe buryoha, aho wari ubuze amahoro tugira amahoro. Niwakira Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ubuzima butagiramwo amahoro utabugira amahoro, kandi ibintu byose bica bigenda neza, kuko Yesu ahari n'amahoro. Yesu ari ku ngoma n'amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cy'umunsi, birashoboka yuko bari warakiriye Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ariko kuko intambara zabaye nyinshi, kuko uruhamo rwabaye rwinshi, kuko indwara zabaye nyinshi, kuko abakugwanya biyongereye, hakagera igihe urambirwa ukabivamwo, ukareka gukorera Imana, ukareka gusenga Imana, ukareka kuyumvira, ukareka kuyubaha, bigaca bituma usubira kumva yuko uri mu magorwa rero nyamagorwa. Kubera iki? Wasubiye inyuma. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo mwumvirizeko. Yewe wewe ukurikirana kino kiganiro, naguhamagarira ngo wongere ugaruke wakire Yesu Kristo akubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, umusubize mu kibanza yahoramo kandi yategerezwa kuba mu bugingo bwawe. Ibisigaye bizogenda neza. Ndemeza neza ko ufise Yesu byose bigenda neza. Yesu ari ku ngoma, byose bigenda neza. Naho wohura n'intambara, ariko muri kumwe nawe uzozivamwo amahoro. Nano majambo mwese abayumvise, Imana nyene amahoro ibaho umugisha. Dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise atubwiye ngo nimwumvirizeko, mumenye ko Uhoraho aryoshe. Nimuhonje, nimujye kuri uyu mwami, Uhoraho, iyi Mana muyimariremwe, ibe muri mwebwe. Mwumvirize ingene biryoshe kubana nayo, mwumvirize ingene biryoshe kubana n'Imana. Mwumvirize. None rero umuntu yumvise ano majambo agasanga hari hano byamugoreye, yarabivuyemo, yarasubiye inyuma, kandi gusubira inyuma kwamukwegeye mu byago, kwamukwegeye mu byago, kwamukwegeye mu ngorane. Gusubira inyuma kwiwe kwatumye abakure yawe. Akavuze ngo Mana mbabarira, Mana nyeza ntunganye, imbabazi zawe zimbonekeko. Uyu nawe yanavuze ngo Mana nsanze ubuzima ndimwo ndi mu magorwa kuko ntarakira Yesu Kristo mwambere mwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Umuntu yemeye kwihana ibyo yagendera, mukavuga ngo Mana numbabarire, Mana nunyeze, Mana numpindure, numugwize kw'imbabazi. Hanyuma rero umuhe gutangura sezo nshasha, umuhe gutangura ibihe bishasha, kuba mu bindi bihe byo kumva uburyohe buri mu Mana, bwo kubana n'Imana, bwo kuganzwa n'Imana, bwo kurongorwa n'Imana, bwo gukoreshwa n'Imana. Urakoze kuri Imana. Shishikara ubane n'umuntu wese akurikiranye kino kiganiro. Shishikara ubere inyishu umuntu wese mu bikorwa byose agiye kwirwamwo. Ibyo ugomba byose bishishikare kuba kuri bano bakunzi bawe. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tusabye tubyizeye. Amen.